nkuko mwabibonye kuno mugoroba eka mbere si n'ubwa mbere twaje gushigikira inkino zihuza ugwaruka gutandukanye go muri kano karere cyane cyane ngaha tuvuga mu ntara ya Bujumbura hamwe n'Ibubanza ni mu ntumbero yaho ubushikiranganje mu by'ubujeje mu kwivuna abansi bujejwe hamwe n'ibijanye n'inyigisho z'ugwaruka zo gukunda no gukundisha igihugu aho rero ubwo gwaruka gwatunganije izi nkino kandi naco bituma rero mu bushikiranganje twashimye ko natwebwe tobashigikira kugira ngo dushigikire ugwaruka rukiri ruto tubafashe mu bikorwa cyane cyane bakora bijanye no gukunda no kundisha igihugu n'ibijanye n'inkino rero bikaba birimo mukaba muzi ko Uburundi busanzwe bufise ihangiro tubovuga twise Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 ugwaruka rero bukaba rutegerezwa gufata iya mbere mu kugira ngo iryo hangiro bashobore kubishikako nuko rero hambavu yizi nkino ugwaruka ruheza rugakora n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu mugabo cyane cyane inkino zo murazi ko zisanzwe ari kimenyetso cerekana ko hari amahoro rero yahari no kubera ko inzego zo kwifasha z'umutekano baba bakoze muri ya nyabune rero tugahita tugashigikira n'abene gihugu atari abajeje umutekano kandi kwivuna abansi kugira ngo tugume dusenyera ku mugozi umwe inkino rero zerekana ubumwe n'urukundo maze ugwaruka rukamenyera guhiganwa kandi muri uko guhiganwa bakamenya yuko hagize ubutsinda n'utsindwa bose baguma ari bamwe baguma bafataniye urukundo kugira ngo no mu gihe twimirije amatora bazabone ko najyo ngena ari higanwa nk'ayandi mahiganwa ko ubutsinze n'utsinzwe bose bagomba bari kumwe ariko bakagumana ishaka ryo kuguma barondera kugira ngo bashobore gushika kwihangiro baba bihaye rero muri make twaje kugira ngo dushigikire uno gwaruka kubikorwa bariko barakora eka cyane cyane tubereke tubaye n'impanuro bakiri bato ko ibyo gukunda no gukorera igihugu ibyo kwitanga mu kugwamira igihugu umuntu abitangura akiri muto nk'uko tubibona mu bihugu biteye imbere naho nyene dusanga babigisha bakiri bato umwana agakura akunda igihugu ashobora kukitangira no kukigwanira cyane cyane muri kino gihe urugamba rukomeye turimwo ari urugamba w'iterambere iterambere rero rikabitegerezwa kuba mu mice yose tutibagiye n'inkino tukaba dutera kamo rero n'ubundi garuka rwose rw'abarundi aho ruri hose ko nagwo boshira hamwe rugakundana rukijukira cyane cyane inkino kuko inkino zirahuza abantu mu mihingo itandukanye kandi inkino zatuma abantu bajyanira ubumwe n'urukundo abantu rero iyo bagize ubumwe murazi ko bashobora gushika ku kintu gikomeye ni muri iyo ntumbero rero twaje gushikira no gwaruka twongera tubatehana intege tubatera intege tubahimiriza kubandanya ibikorwa bitandukanye nk'uko nanyamicyubahiro mukuru w'igihugu cacu Sebarundi nawe nyene yamarika ashigikira ugwaruka mu bikorwa n'impano bafise. Edition munani igiye kurangira igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icumaka 2024 kuri kino kibuga cyo mu ntara ya Bubanza. Nka Kocha Zuma uri mu boroganije rino tunkwa muri kano kanya buyumva gute? Je ndiyumva neza hari abantu benshi imigwi yaje kikina neza dufise abategetsi batandukanye abajournaliste batandukanye ibinyamakuru bitandukanye nukuri numva umunezero nivyo gushimira uhoraho Imana mu ntunganyo mu byo matunganya ku bantu bangana uku mwari mwabishizemo nukuri novuga yuko ari ubuntu bw'Imana ntitwa twizeye yuko muri no ntara ya Bubanza dushaka kuronka abantu nkaba Kocha Zuma niki icabagoye muri ino tunkwa edition 8
ikintu cyatugoye ni uburyo bwaratugoye, ibikoresho byaratugoye, ariko twaragerageje uko twari twabipanze turabishika ko naho twabuze bikeyi mu byo twari twapanze. Twabonye umwe mu bagabo bari mu nzego z'igihugu, mbe musanzwe mukorana? Novuga yuko no mugenzi ni inshuti, ego novuga yuko dusanzwe dukorana kubera nawe nyene arabikunda, kubera nawe nyene yarabibayemwo. Kocha Zuma yaragerageje kudodora ahandi biranka byagenze gute? Novuga yuko naragerageje kudodora hirya na hariya, ariko novuga yuko aho nagerageje ahashoboka harakunze. Edition igiye kurangira, mbe umugwi wa mbere Kocha Zuma uraza gutana iki mu kugira kabiri mbikambere n'umugira gatatu? Umugwi wa mbere murazi yuko twari twakoreye mu Kibenga, ubu turi ngaha Bubanza. Umugwi wa mbere turawuha umupira, tuhe medaille, tuhe igikombe, tuce tuwuha n'umuganda w'ibahasha y'ibihumbi 400. Ni edition igira 8 iraza kubandanya mu mwaka uza canke biragarukira ngaha? Novuga yuko turabandanya gushika dukwiye igihugu cyose, hamace twinjira mu bihugu byo duhana imbibe. Ni igikorwa kibandanya ku mpano kugira ugwaruka dushore kwekana impano yabo. Kocha Zuma arasaba iki na cyane cyane muri Federation y'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, eka mbere n'igihugu muri rusange? Je ndasaba igihugu kidushigikire, dufashanye ku mpano z'ugwaruka zishoye kuduga. Turasaba FFB nabo nyene baradushigikira, baradufasha. Ntitwavuye ko batadufasha, ariko turabasaba yuko bo tuba hafi cyane, badushigikira cyane mu bishoboka kugira tubandanye dushigikira runo gwaruka, kubera runo gwaruka niko Burundi bwejo. Runo gwaruka ejo niko buzoba ruri mu ntamba mu rugamba. Runo gwaruka niko ruzoba ruri hanze ruko rurerekana impano yabo. Kocha Zuma arashimira abandi? Je bwa ndashimira umushikiranganje wo kwivuna abansi, twama turi kumwe mu bikorwa byose. Nkashimira DNF Dieudonné Nahimana Foundation, nkashimira George Manirakiza, nkashimira Blaise Sunflower Academy, nkashimira n'abandi nyene babagenzi inshuti, nkashimira Apecoseme. Ari Apecoseme nayibagiye, dusanzwe dufashanya muri organisation. Hari umuntu agufasha uburyo n'uwundi agufasha gutegura igikorwa. Apecoseme rero novuga yuko amazina ntasa, ariko ihangiro ni imwe. Nugwa bafasha ugwaruka, natwe tugafasha ugwaruka. Cyo tuma twaciye tuja hamwe kugira dushobore gufasha impano kuduga y'ugwaruka. Je ndayikengurukiye representant legal Apecoseme. Mwumva gute muri kino gihe mushigikira zino nkino edition igira 8? Numunezero udasanzwe kuko mu mahangiro twihaye indoto ziriko ziraja ku mugaragaro kandi ziriko zirashika. Ni iteka rero ridasanzwe kuri twebwe muri Apecoseme, ni iteka ridasanzwe kugwaruka aho twifuza yuko ruhindura ivyiyumviro kenshi na kenshi biciye mu nkino no mu bindi bitandukanye. Ko ataza Apecoseme niki? Apecoseme c'est une association de personnes compétentes pour le changement positif de mentalité. Aho ni mu kirimi cikizanano canke cikinyamazuru mu Gifaransa, ariko mu Kirundi nishira hamwe ry'abantu b'abanyabushobozi mu kugira ngo bahindure ivyiyumviro mu bihe tugezemwo, dushobore kuba inyishu ku bibazo biri muri societe canke mu kibano. Ikiringo mumaze inyishu kiraboneka? Ikiringo tumaze inyishu kiraboneka cyane gose, biradutera intege ku buryo bw'uko tubitangura twatanguye hato, ariko ubu tugeze mu ntara zibiri. Twatanguriye i Bujumbura, ubu tugeze i Bubanza. Ni iteka ridasanzwe. Mbese murategura iki muri Apecoseme? Muri Apecoseme turategura ibindi bikorwa bidasanzwe. Twifuza nko gutegura ihiganwa ryoshobora gukombra canke gushira hamwe intara uko ari 5, tukabona ko vyobera nko kuri stade Ingoma Igitega canke kuri stade Intwari. Iyo niyo ndoto dufise, kuzobona byose bigenda neza. Murabandanya mukorana na AGTF cyane gose mbere gushika yaho aho AGTF tazobirashika, twebwe aho twashitse dushobora kuhashitsa ATGF. Tubashimire. Murakoze cyane.